hanyuma ikindi kigira tatu ni iki kijanye no kunwana. Urya yadushikije amajambo muri bimwe yavuze yuko siguro y'umwana hari bamwe babifata ngo gukundana, abantu bagakundana hanyuma bagashira hamwe. Harya twe tuvuga tuti se nukunwana n'ukuri. Mu Kirundi barayamaze bati nta gutanga ico adafise. Bisigura yuko uyu mugwi dufise twabwirizwa kubona misi yose urimo abantu bakundana, urimo abantu bashira hamwe. Or, de par l'histoire, ça aussi c'est la vérité. Twarabonye nk'abakomiseri twari tuzi qu'ils sont rompus en termes professionnels, rompus en termes de probité, à l'instar y'umukomiseri yitwa nka Deo Hakizimana, à l'instar y'umukomiseri yitwa Ngabo Leonce. Hanyuma d'ici dernièrement twarumvise abakomiseri harimo witwa Aloise Batungwanayo, Aloise Batungwanayo, n'umukomiseri yitwa Pastor Clement Noah Nziza. Abo bantu turumva yuko n'ababyihagenda babura. Monsieur le Président, twashaka yuko wanyu ugirwa n'abantu bakundana kurya batwigishije abantu bashira hamwe. Mutubwira icatumye abo bakomiseri babiri twari tuzi qu'ils sont rompus professionnellement et rompus en probité, mwoba mutakiri kumwe. Kunwana ntawe utanga ico adafise. abagiye igana kwira rigire handi kanuru yagiye kugira ngo ndi mfatanye mikro andicaraga rwagiye ejo nimumba nagiye muzobaze azohageze ndabaza ko mu bibazo nuko atari kimwe gisana kimwe gikaze cyitwa mu Kifaransa, kimwe gikaze gishasha est destitué. Ninagenda akazurega muzombaza azohageze kandi le pouvoir qui nomme c'est le pouvoir qui destitue. Il y a vigilé le modérateur twebwe turongorwa tukurikirwa na parlement. Nivuga ati wewe washaje, wewe warushe, wewe wacuye, wewe usigaye ushushe cyane cyangwa se ukanye cyane, bisaba shushe buke cyangwa bisaba shushe cyane. C'est ça le pouvoir souverain des institutions qui nous nomment. C'est ça le pouvoir discrétionnaire des autorités qui nous nomment. Twebwe mbere turaba élu, hanyuma tukaba nommé décret, hanyuma tukarahira, hanyuma tutararahira ntubura yinjira muri CPR. Turafise n'ababiri babaye élu na décret yasohotse, mugabo uyu munsi bari ngaha kubera niba barahira kugira batangure. Mwanyumvise ko byumvikana. Niba mbona ejo ntari ngaha nimuzobaze hazoba higira uwundi. Aha turi hari abantu